Mutubare kuba tubasanze aho mugwariye ariko nta kundi byari kugenda. Hari akabazo kamwe twashaka kubabaza. Izina ry'umudamu yitwa Marina. Haco mwamurizi ko? Kizirizo kwagira umuntu n'umwe amenya kintu na kimwe. Kirese umunsi uraho uzobatangaza. Twari twagerageje. Murabizi ko Imana ari ikiza. Aho ubushobozi bwacu bugera twari twakoze. No. Umukobwa wanje, Alexandra wanje. Uwo wundi muvuga, jewe ntawenzi. Avuga nari ndabizi kwaza kumfata kunyene. Nari ndabizi ko ibinyene ari byo za kuvuga. Kuko ugiye ukaraba ukuntu yafashe mama wanje. Nta kuntu nakumenya ari kuvyemera. Wewe twavanye gute? Ko je mvuga ukanuma. Tugira amahoro n'Imana yatanga. Hano twese turazi ko turi mu bihe bigoye, aho tuvuye gufubana iteka umuvukanyi wacu, se w'ibibondo Anthony. Yagiye tutabishaka. Nakuga kahe mafi. Ça va? Uti ari ngaha mu biki? Ninde yamutumiye? Alicia, waje ngaha gute? Ko ngaha ari urubanza rw'abanyamuryango, ninde yari gutumiyemo? Si wowe mbaza kudashaka kunsubiza. Alicia. Alexandre, écoute, ubairize basi nyakugirira soa. Apana gutera kaduruva ngaha, okay? No. Alexandra, ingeso senziza. Banza ubahiriza umunsi. Hamwe bisigaye nivyo hanyuma. Uhura yaje gushigikira Alexei. We ntiwambwiye ko basubiranye. Mama, ndakwinginze mbabarire. Chérie, kubera iki washoboye kuza ngaha kandi ko ari babona Alexandra? Chérie, nabonye Alexandra ari umugenzi wawe, ndavuga ngo reka nanjye nze kumushigikira. No, chérie, warubize ariko kubera ko waje nta kibazo, okay? Thank you. Nkundira tukabandanya. Ewe. Rero nkuko twavyize ko neza tugomba tugigwe ko n'indi migigwa kugira ngo tuzongere kugaruka ngaho kundi. Uyu nyakwigendera twafubanye iteka uno munsi yarafise umuryango inshuti, asize umugore n'umwana umwe. Ngabo murababonaho kandi musanzwe mubazi. Hama murazi yuko yarafise imitungo myinshi aha mu bisagara. Kuri ivyo rero twagomba tubwire ko dusoma testament nkuko yabiraza biwe. Kuri ivyo rero umuryango wa Anthony warufise umunyamategeko yarasanzwe akurikirana ivy'urugo. Uyo nawe akaba ari we Anthony yasigaranye urupapuro urwo rupapuro ruriko
iby'abaragwa ariko rero bivanye n'ingene imyanya yo bigoye yafatiriwe hama aca nseruka ko nk'umukuru w'umuryango aranshikiriza urwo rupapuro nabwo mubona rufise ni nabwo ngiye kubasomera ndabashikirize ivy'umuhisi yasize yanditse ku vyerekeye abaragwa bazosigarana itunga ryiwe navyo ni ibi bikurikira uyu munsi rero bajyango nyakwigendera Anthony azogabanwa igihe atazoba agihari ntarandiriye nyakwigendera Anthony yarambwiye ati uku niko amatungo yanje azogabanwa umugore wanje Christina azoronka inzu yanje iri mu Kinama kwibarabara rya 11 arayizi urupango rwose ndetse n'ama annex asanzwe ariko pare zanje ibice 30% zo muri entreprise BT bureau d'études topographiques et d'expertise immobilière inzu yanje yo mu Kigobe ari nayo nzu nkuru urupango rwo kumutanga ndabihaye umukobwa wanje w'imfura akaba ari we mukobwa wanje w'amaraso muceceke ko sinari bwaheze gusoma izina nariko ndavuga ko ibice 30% yari afise muri entreprise inzu nkuru yo mu Kigobe restaurant Buddhist Food yabihaye umukobwa wiwe w'amaraso Alicia Petrovna no mushinga nayo umuryango soma neza je nibaza ko ngaho kuri henda kandi baza yuko ivyo ari ushobora kuba wavyanditse ivyo ntibishoboka Alice mu muryango wacu mafiya ibyo avuze nivyo usi wo mwanya banzu reka turafata umwanya tubivugana tuyitonze umva jewe ndi numwa nkuko umunyamategeko yabintu ndabashikiriza ico nahawe farmasi yo muri ville n'urupango rwo kumutanga ndabihaye Alexandra mama ivyo ntibishoboka ariko gutashobora kubitunga umwana banje ndahari iryo niryo shaka rya nyakwigendera ariko yarambwiye ko hamwe vyotera induru umuryango nzowereke runo rupapuro rwerekana ko Alicia ari umukobwa wa Anthony yavyaye kuri madame wiwe mukuru ibisigaye tugira amahoro n'Imana yatanga Non, 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 non. Non, non, non. Alexandre. Non, Alexandre, Alexandre, Alexandre. Non. Non, fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Oh my God. Chérie, chérie, chérie. Alexandra. Alicia. Chérie, non, non. Tu fais quoi toi? Non, Alexandre. Non, tu fais quoi? Alexei. Oh non. Alexandre, kungize babarira. Ntabwo ari Alexandra. Nije yamyatse ndabingize please. Maman. Maman, ibi ntibirenga. Non. Non, chérie. Non, lève-toi, bébé. Lève-toi. Non, bébé. Bébé. Nyakubahwa Page. Nanje kureba Madame Christina. Yafunzwe ryari? Haraheze iminsi 5. Iminsi 5? Allo? Ndungikira Madame Christine aha mubiri wanje.
Nyakubahwa Peji, ndabinginze mufashe mama wanje bamurekure. Mukobwa umviriza. Ubutungane buriko burakora. Mama wani twasanga yeya azofungurwa. Murakoze. Ngo waraje. Ndabaha iminota 2 kuko umwanya wo kuraba imfungwa. Alexander, mwana wanje umeze neza. Mwana shimwe ngiye kukubona. Ariko mama ndakubaza. Kuri kwemeye gukora ibintu nk'ibi. Umva ndakubwire mwananje. Je kubwo nshobora gukorana ibidashoboka. Kandi ibyo nakoze nibyo umuvyeyi wari we wese ashobora gukorera umwana wiwe. Ariko mama wari kubireka. Je ntahanibwa ibyo nakoze. Nta kuntu ari kwemeza ibyo utakoze. Mwananje, humura. Byose bizogenda neza. Gusa urabe uko bigenza muri ibi bintu. Mama, ntabwo ndotabihera. Kuko ndabona ubu bigiye gukomera cyane. Mama, takwinginze umbwize ukuri. Uryo muntu yahora ari papa wanje. Ubikutibona aho byaje ngo si papa wanje. Mwananje, ni inkuru ndende. Bisaba ko dufata umwanya twicare kugira ndakuyagire. Humura, ninava muri ubu buroko tuzofata umwanya ndakubwira ukuri. Mukobwa, umwana abahaye warangiye. Mama, wihangane vuba nzogukuza muri ubwo buroko. Wow. Sheri, urakoze cyane ku mashogo. Urabizi ko ndayakunda, right? Fete nanjye kuraba ngene umerewe. Meze neza, I'm good now. Urabona ko nakize ibintu byose ni sawa. Yeah. Okay, c'est bien. Ariko Sheri, Fete nafise ikintu nshaka kubaza. Mugabo nasanze tuzobiganira handi. Sheri, rega nubwo nagize accident, urabizi ko umunwa wanje wamukomeye buri munsi. Kuri turashaka kuganira nta kibazo. It's okay, come on. Ufite nshaka kubaza ni gute wowe uri umukobwa wa Antoine? Iki gihe cyose tumaranye ukaba waragerageje kwimpisha. Mais comment ça a été? Alexei, nubwije ukuri. Nukuri nanjye nta kwezi kurahira ndabimenye. Ikindi congeye ko rero. Nta nubwo nanizi ko Antoine ari se wa Alexandra. Nako mukanyina wa Alexandra. Hama byagenze gute? Wabimenye gute? Sheri, urabizi yuko mama wanje yagize accident. Rero uriya munsi narinda mugwaje kwa muganga. Hari ijambo yambariye imbere yuko apfa. Yarambwiye ko atari mama wanje, ambyara w'amaraso. Hama ndagenda ndabize baza papa, arambwira uko byagenze. Hama byagenze gute ngo bajya ntibabara abavyeyi bawe? Sheri, birasobanye. Naje ubwanje hari igihe mpora ndavyumvira bikananira gutahura. Nukuvuga mama wanje ambyara yari yitwa Marina. Umunsi umwe yagiye kuri biro agiye kuraba Antoine, umuhisi ari we papa mbyara. What? Bisigura yuko mama wawe yaciye ukanafise inda yawe? Cyane. Uyu mama yandeze niwe yari umukozi we yamukorera. Mama amaze kuyibaruka nivyakunze yuko arengaho yaciye yitaba Imana. Ariko mbere yuko yitaba Imana yasize arahije uwo mama yandeze. Aramusaba yuko azogumiza mu maboko yiwe akaba ari wambere umuvyeyi akandera. Niyo mpamvu ubona kugeza uwo munsi twari tukiri kumwe. Inkuru irarenze kamera. Ndatakaye. I'm lost.
iyi nkuru nanjye hari igihe murandayumvira nkumva birandenze niyo mpamvu niyo ngiye kuyivuga ndabura ahantu ndayihera kugira ngo ndayisobanurire umuntu. By the way, do you miss me? I miss you so much. So can you kiss me? It has been a long time, you know. Can you kiss me? Nikolai, mpereza impapuro gakeya nigiriye. Izo za photocopy. Bonjour, jour, imeze neza? Meze neza. Safa. Nararanye ubwoba ngo maniyumvira ibyabaye ejo. ibintu nka bijya bibaho. Je naho ndabibona muri filime, sinarinzi ko no mu buzima busanzwe bibaho. Ntabwo ni hatari. Cyane hatari, ni muja ku kazi boss nasange tugandagaje ngaha. Ntabwo tukimuvuga ngo waciye azi. Chamuguma hamwe ntimuce mwiruka kuko ngo twikanze ikintu. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Ok, Pasteur. Oui. Yitwa Julia, niwe secrétaire mushasha wa société, kandi afise mu Burundi. Julia, yitwa Pasteur, niwe mu directeur technique mushasha wa société kuva no munsi. Karibu Pasteur. Voilà. Abana n'abandi bakozi basanzwe tout simplement. Nikolai, chef Topographic. Nanjye nitwa Sergei, engineer topographe. Ok. Kanje nitwa Jolie. Voilà, allez travailler les gars. Merci. Ouais. Ama Julia, mwereka ibiro vyiwe n'ibikenewe byose. Yakuyi nawe utangura akazi, n'est-ce pas? Si. Ok, bon travail. Merci. Wambone ibibaye. Nanjye kabaye hubi. Kuva rya pastor baza gusaba ubutse. Ujya pastor baboneka ko ari umunyamanyanga. Bibutse ko rumwe yahezagira ubugeni bwa Alexei na Alicia bwe bwava. Nari nagumye niyumvira ahantu nzi irya sura, ariko birancanga. Sha, amasura yabo sishobora kuyibagira kweri n'ukuntu amavideo yabo yazungurutse ku marezo social. Ndumiwe. None uwo yarize ibintu bya construction. Sha, abantu nk'abo batiga iminsi kweri izo bisobanura kweri. Hama rero ubumerewe gute? Warakize neza? Nukuri ubu niko ndamererwa neza. Cyane cyane ko navuye mu bitarejo. Ahubwo ndashaka kumenya amakuru ya Christina. Mugasho bimeze gute? Christina urubanza rw'iri mu nduzi ibiri naho ruzocibwa. Abantu ndumva nifuza ko haba kweri. Amavoka. Bimwe vy'impapuro byo byaratunganye. By'impapuro byose byarahetse. Ni nabyo nari ndakuzaniye. Transfer 30% y'umutahe wo muri B10 yaraheze. Hanyuma n'imitahe yo muri B10 food nayo uye yanditse ku izina ry'iwawe. Ndetse nagwa rupangu rwo mu Kigobe nago nini buri ku izina ry'iwawe. Wow. Kiza cyane hamwe bikurikirana ibiki. Turindiye ko la famille Bauer ituma ko conseil d'administration hameze yemeze ko imitahe ya Anton ica ku izina ry'iwawe. Kandi ni vuba cyane. Hama, ivyo ngo bizotwara igihe kingana gute rero? Ni vuba cyane. Mu ndwi ibiri iyo nama izokorana kandi ndifuza ko namwe muyibamo. Ndiko ndavugana na avoka wa famille Bowe kugira ngo turabe ko vyonyaruka. Merci avoka. Nukuri sinumva ko none gushimira kuko mudokorera ibintu bidasanzwe pe. Nakoze akazi kanje. Nta kindi.